kana barikabwira uje kujya umukeke cyane kabisa wiba namwita Simba Tozi uramubona umusaza uri mwiza mubeza uransaza niwe utuma nozara niwe utuma norira asa golo katapila wanje ni molo nakujane Dubai mihoro olo Yeah, hello, my people from Star TV, my people from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Gake na mwaramutse ndetse n'ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Amazina yanjye ni Starboy the Ship nko bisanzwe, Mr King of Ladies, Mr Dora Boy, Mr I don't care. Nandi mazina menshi muzi murayazi ko ari menshi cyane. Sino kwirirwa ndayavuga. So, ni best exclusive news in Star TV. Iyo ni slogan ya Star TV. Ariko kandi kwa Starboy naho hariho slogan ivuga ati fashora fashe kwera ko twese turi ngaho kwera twafashije. Kora sabone kugira ube umunyamuryango mwiza wa Star TV kugira ubandanye gushigikira kuba bica kuri Star TV. So uno munsi neza na neza ndi kuri Airport International Mercury Ndadaye niho magaze ikiba kinzanye nabantu baba bari muri entertainment nyamuzika n'abataba bari mu muzika nabone tuba duhari kugira tubashigikire cyane tuba supporting ushobora kuba uri hanze wifuza ko ushobora kuza kukwakira nka Star TV ushobora kuza hakwakira hakujana no mu rugo bibaye ngombwa unabishatse kwera ko turabarundi ino Star TV ni y'abarundi bose muri rusange. So hari cyo ngiye kukwereka hari abo ngiye kukwereka bagiye gushikana ku butaka bw'u Burundi. Murabizi ko igihugu cacu ni cyiza cyane turanakundana tugira urukundo rwiza cyane. Dufise umutima mwiza nayo mpamvu y'abarundi bagenzi bacu baje tubakirana umutima mwiza ariko kandi n'abatara barundi turabakirana umutima mwiza. So let's go reka dabereke buri kimwe cyose kigiye kuba hano icyanzanye hano canke icyo naje kubahereza mwebwe abakunzi ba Star TV ko murengera ndakibasangiza. Sinkunda kuvuga cyane mutarakibona ariko let's go reka let me show you everything.
Of course, my name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. So turi kwiga cyindege neza na neza, mwabibonye n'ababwiye ati buri kimwe cyose muraza kukimenya. Yari nyene twari tumeze neza, tumerewe fresh, tuko turakira abagenzi bacu bakuru bacu. Cyo bakubwira mu diaspora, ari mu diaspora muravye gusa how nyene rukinga ucuvuga ati that's boy no mu diaspora nyene ibintu biba bigaragara. Bamubona n'umuvandimwe wanje ari kumwe na mutonya wiwe nkuko mubibona haje bamwita Simba Tozi, unawe bamwita Slow Baba. Barabosh niwe mu bantu bashigikira aba artist ariko kandi amemita bakabasora imiziki all the way from UK murahazi, United Kingdom murahazi. Noneho si umuntu wari we wese ahagera, ariko kuri no munsi twaje kubategera, twaje kubakira mu gihugu cyacu amata n'ubuki. Anyway, tunabashimira cyane kubera ko buri mwaka bamabaza kuryoherwa, kwishima, kuraba famiye, kuraba inshuti n'abagenzi, biba bisa neza. Kumbure nebaza ko Simba Tozi nawe umwanya ariko araza, uyu bamwita Slow Baba, uyu nawe bamwita Simba Tozi. Urabona ukuntu bagaragara? Urababona n'abasaza nyine n'abantu barebare nyene bagiye ibintu aragiye nk'ubu turi kumwe cyambone kumenga ndi mugufu ukuntu vyadanje. Vipi sasa papa? Umeze fresh? Uba mwita turavuga mu Kirundi nubwo Kirundi turabarundi man. Waruko ukuntu baguma barabavema. Zitso nakubwiye ati iyo mu diaspora aje mu Burundi aragaragara man. Yatomaze gushira izina man. Cyambere ubu nagarutse nabona ibintu byose ari bishasha. Abahajya kumwamereye. Yakoze ngaha ibintu byinshi. Okay tubanda. Ugishika kuri airport ikintu cyaciye kiza mu mutwe wawe cyambere n'igiki? Numuziki man nje gukora. Uje gukora umuziki? Nje kubatwika. Mu Kinyarwanda kubatwika. Uje kubatamwo. Kubatamwo. Uje kubakupita. Ya kimya kimya. Ya tunaona vale franga mingi mzee. Amisi bad man. Unajua tena. Kuna muri nje ndabona yambara ibintu nk'ivyo ngaha. Ibitu ya kibadi hivi. Ni je nyene gusa na n'ubundi hapo. Kabisa. Slow Baba umeze neza nawe papa? Umeze neza cyane. Waberewe bya danje my brother. Merci nawe waberewe man. Watoto wao yenza abana wa uswazi ngo. No nabwo turabana mu buyenzi. Oya yandirimbo wasohora. Watoto ya mjini kila mtu duka lake akili bure kabisa. Message ku bakunzi bawe kumbure sinobabaza byinshi cyane, ariko hari message ku bakunzi bawe kuri famille bakwitege gute, bakwitege kuki abantu basaba bakunzi na mbere naje kuraba abagenzi banje kandi ndaje kuraba famille yanje kandi nabafana banje bari bankumuye cyane bangira Slow Baba turakukeneye. Ubu rero nukwezi kwa 12 ibikobwa gusa muzobibona. Ukumbuye iki mu Burundi? Mu Burundi nkumuye binshi mugabo kimwe urazi mikeke uburobe ndabikumbuye cyane. Slow Baba unajipanga mbona waje waganguse man? Kawaida turapambana n'akajimu gatoya. Abana batuliye. Naona bitu bingi ushaka kuduhereza kumbure. Nje mfise ibintu byinshi cyane. Ndashanda kore n'umu producer wanje Chris ngaho yatuvanga ibintu y'abantu kabisa. Ariko ikibazo kica kiza ni iki iyo muri Angleterre biba byoroshye gukorera umuziki paraporo mu Burundi kubera ko uri mu mahanga, production yahari ibizimbye cyane ugeranije no ngaha mu Burundi biroroha cyane iyo muri ko murakorera hariya mu mahanga biba bimeze gute? Hariya mu mahanga oya hariya biroroha mugabo isaba gusa uriko urakora na mwanya wa ufise ukora. Ukora umuziki utegereza gukora making a money. After that when you come back here you do your thing. After you do your thing that's it, you got me. Bisigura ko muri ngaha mu Burundi biroroha cyane paraporo hariya urakora amahera menshi cyane urabona, kandi YouTube kwinjiza amahera biragoye urabona ibintu ngibyo. Mugabo uri ngaha urakonsoma nga 5 billion you know. Hariya uyashize hariya 5 birarutana miliyoni za urashaka muri clip ubwo hariya ndibaza amapound cyane menshi cyane man kabisa. Uno musi dukora umuziki kugira tushiremo amafaranga, ariko after that natwe tuze tubona amafaranga. Uno musi mukora umuziki kugira mubone amafaranga cyangwa mukora umuziki kugira mwiryohe kubera ko deja wa mu gihugu kivamwe inoti kaze ipound inoti si kibazo kuri mwe. Asorazi umuntu wese afise target yiwe urabona, kubera winje mu muziki nka wewe uravuga like mje ndi journalist mfite target yiwanje shaka gushika nkahana urabona, nande fise yiwanje no brother nande afise yiwe nabandi bafise zibabo urabona ibintu ngivyo. So nje kuri njewe ni kintu nari nagikunze, so kukugira
si like yana mahera ngeneye ngira urukundo kuri jewe umuziki ngawufata n'akazi kubera uri mu kazi utegereza gupambana kugira ejo habe heza nuko nabwo gukora gusa kwiryohera ngora kugira nshike ahantu je numva kwanza nobareka kubera ko deja nibaza ko tuzoba turi kumwe cyane entretanije mpora ndaye ibikorwa byabo ibikorwa byabo bimeze fresh bafise ibihumbi 100 by'amaviews amajana 2 bameze neza cyane je numva no bashimira ariko reka ndabarikabwira uje kujya umukeke cyane kabisa wiwana mwita Simba Tozi uramubona umusaza uri mwiza mubeza uransaza niwe utuma nozara niwe utuma norira asagolo golo katapila wanje ni molo molo nakujane Dubai mihoro olo safi sana iyo ni mu ndirimbo ziwe mu ndirimbo yashize agaragara n'umuririmbyi bamwita Simba Tozi ari kumwe na mukuru wiwe bita Asro Baba no musana nagirirwa kujyo kuza kubakira kubera ko nije ni manager wabo nije nkurikirana ibikorwa byabo kumbuga zabo mu buryo bwa promotion n'ibindi byinshi bitandukanye yaba amadiri baronka ari UK nije nsa n'uyakurikirana ariko biri kose reka tubakire reka tubabwira ati wait and see anytime bashobora gushira ku kindi gikorwa gishasha kubera ko nivyo bajemo support them nereza kubashigikira kugira ibikorwa byabo bigere kure amazina ya Starboy Daship bari bazagire cyane thank you so much